Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV twaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabasavye imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina mubanze mugire subscribe, mugire partage, mugire na j'aime kuri page kugira ngo ibiganiro vyacu bibandanye bibashikira ku mwanya Imana ibahezagire cyane turabakunda. Hama mu kiganiro cacu cuno munsi turi kumwe n'umutumire, reka tumu umwanya abaramutse anabidondore. Ndabaramukije nitwa Kiza Christian, ndumva pastor mu shengero rya Life Center. Nukuri ndatewe iteka ryo kubana namwe muri iki kiganiro. Ego. Turagushimiye cyane Pastor Christian. Bega Christian ninde ko batamuzi? Bon, jewe ndu umuntu navutse mu muryango uri un peu compliqué. Papa yarafise abandi bana babiri. Mama nawe atuvyara turi babiri. Umva jewe ndi mfura kuri mama ariko kuri papa en fait ndi umwana nk'uwa gatatu gutyo. Ego. Ni vyiza cyane. Mbega Christian murubatse? Ego ndubatse mfise umukenyezi mwiza kandi nkunda n'abana bane. Ego. Turagushimiye cyane. Mbega umukenyezi wawe n'abana bose muri kumwe muri urugendo urimwo bw'agakiza? Ego cyane. Bon quand même muravyumva yuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ntukifatanye n'abatizera. En fait uca wumva yuko aho umuntu acashakira ni muri abo nyene bari mu rugo rugendo urimo. Umva n'abana bacu rero tugaca tubarerera muri iyo nzira nyene. Merci beaucoup. Mbega Christian, kwereka mwahisemwo gukorera Imana, mwavuze ko uri pasteur, kwereka wahisemwo ico gikorwa? Bon mvuze guhitamwo ni kimwe ariko kandi hariho no guhitwamwo, donc kuba choisi bon ariko mvuze gatoya muri kahise kanje narerewe mu muryango w'abakatolika. Nari ndi proche cyane ya grand-mère wanje uvyara mama kandi yari umuntu akunda gusenga cyane. Rero nkiri muto yashagaye yuko nzoba umupadiri. Bon hagera igihe quand même yari yamaze gupfa muri 92 niho numvaga ivy'ukuri nshaka guha ubuzima bwanje Yesu. Rero muri ubwo buzima hari byinshi nahuye navyo bitandukanye ariko kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 niho numvaga vy'ukuri yuko hari ikintu kidasanzwe mu buzima bwanje cyane cyane kuvyerekeye kubaho kubw'Imana. Bon deux fois nashobora no kurota ariko cyane numvaga umutima wanje uri atashe ku ijambo ry'Imana. Ivyo rero vyatumaga ni mba mu ijambo cyane kandi uko kuntu naba mu ijambo cyane vyatumaga numva yuko ari ikintu nshobora kuaporta ku bandi. Kugeza mu myaka ya 2000 niho Imana yatangiye kurungika abantu rero bakaza kumpa ama message ari specifique afati wowe Imana yagutoranirije kuyikorera. Ego. Ndagushimiye cyane mu kuvuga ko wewe nta buzima bubi wakuriye mu buzima bwo gusenga, nta buzima bubi bwo kudahimbara Imana wigeze ubamo? Ico kintu mvuge nka babandi. Bon normalement iyo tuvuga kuvyerekeye kubaho ubuzima ububi bivana ariko avec ubuzima nabayemwo kuba nararerewe mu muryango usenga nakuze kameme ndi umwana bakunda abantu bose muhira kuko nari umwana atuje yumvira iki ariko nyuma gatoya grand-mère yamaze gupfa, mama yapfuye, nagiye guhura n'ibintu byinshi bitandukanye surtout bihagaze ku bibazo nagiye ngira mu buzima kuko nakuze ntari hafi ya papa. Donc ndi umuntu abayeho muri monde itandukanye n'ukungene asa. Ufate nsa n'umuntu w'umuzungu nkaba mu birabura ariko kamengo mu bazungu sinemewe, abirabura sinemewe. Alors ivyo rero vyarakoze ikintu gikomeye mu buzima bwanje mu buryo vyagiye kudetruiza ubuzima bwanje gahoro gahoro kandi aho nari namaze kwizera Yesu Kristo. Ariko bituma nkuru umutima wanje nkawushira ku bintu nibaza yuko ari byo biza kumpa identité yanje. Aho rero ubuzima bwanje bwabaye bubi cyane ngereranije n'icyumviro uno musinzi yuko Imana ifise kubw'ubuzima bwanje. Yego. Ukuvuga ko warabaye perturbé mu bijanye no gukorera Imana? Bon muri ico gihe bwari ubuzima bivanye n'ibikomere umuntu yagiye ahura navyo mu buzima bwiwe ariko nyuma maze kubona yuko
nahushije kubera yuko icyo nari guha agaciro atari cyo nari nahaye agaciro. Alors maze kugaruka nkumva yuko cette fois-ci ni Yesu wenyine ashobora guha agaciro ubuzima bwanje. Alors muri ico gihe niho rero natangiye urugendo nyarwo ndi kumwe n'Imana. Ariko muri uru rugendo rero nk'umwana w'Imana asanzwe nkora vya bindi vyose nigishwaga yuko nkwiye gukora mu nzu y'Imana. Bon, still hariyo ama challenges, hariyo ibibazo umuntu yagenda agahura navyo. Ubukene ni kimwe mu bintu umuntu ahura navyo mu buzima busanzwe, kesa so akorera Imana cyangwa adakorera Imana. Alors ivyo nahura navyo mu buryo butandukanye, n'ibindi bibazo vya bindi nyene nahuraga navyo, abantu kutanyakira kuko babona yuko mengo simeze kimwe nabo. Des fois abantu bakana gusuzugura kuko bibaza yuko utari mu rugezo rumwe n'abandi, ibintu nk'ivyo. En fait ivyo ni bibazo nagiye mpura navyo muri urwo rugendo, que ça soit ndi umwana w'Imana mu buryo busanzwe n'igihe nari natangiye no gukorera Imana. Yego. Urakoze cyane. Mbega mu muryango wabwiye kubamwo inyuma yuko grand-mère wawe apfa bari bakijijwe? Bon, mama yapfuye juste nyuma gato ya mama grand-mère amaze gupfa. Alors mama niwe yatangiye kunyigisha inzira y'agakiza. Mama niwe yatangiye kunyigisha inzira y'agakiza, ariko yapfuye ntaraja neza mu murongo nkuko nzi yuko yavyifuzaga. Ariko c'est juste après naho nyene gatoya naciye numva yuko nkwiye guha Yesu ubuzima bwanje. Ego, ariko muri famille hari umuonkle yari yakijijwe, hari n'abakuzin bari bakijijwe, uko famille yacu yari bamwe donc la majorité bari abakatolika, ariko kandi hari abakuze bari abamuzima, ariko nabo bari bamaze gukizwa. Donc ico gero cyumva yuko twari muri communauté y'abantu nabo bari bake, ariko kamwe bakijijwe. Ego. Urwo rugendo rwo gukorera Imana nk'umupasteur wamaze kuvyumva, abandi bari kubwira ko hari ico Imana yashize muri wewe kugira ngo abandi bashobore gushika ku nzira y'agakiza. Mbega wabimenye ryari nyene uvyiyakiramwo wenyene ukumva ko nawe hari ikintu utegerezwa gupartager amahanga ryari? Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 nari ndi Kigali mu Rwanda, hariho igikorane ca Sifan, Cross for All Nations. Bon, en fait bamenyereye Bonke, uriya mukozi w'Imana yaheruka kwitaba Imana. Donc nari umwe mu bariko barafasha muri ico gikorwa mu bintu vya technique. Rero ni muri ico igihe tori muri ico gikorane niho numvaga yuko umengo hari ikintu Imana iriko irampamagarira gukora kugira ngo ndayimenyekanishe mu bandi. Bon, ubuzima bwanje ntabwo bwahindutse cyane mfatiye kuvyo nari nsanzwe nkora, kuko nakundaga kuba gusoma ijambo ry'Imana, nkafata umwanya wanje wo gusenga. Nta kinini vyahinduye kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ico gihe nari namaze kuzino, nari nzanywe no kugira ngo mbadanye amashuri. Muri uwo mwaka niho natanguye, donc umva ubuzima bwanje bwari bwabundi nyene busanzwe, nkafata umwanya wanje wo gusenga, umwanya wanje wo gusoma ijambo ry'Imana, wo gukoranira hamwe n'abandi. Hanyuma ico numvaga mfise muri jewe nkagipartage abandi mu buryo busanzwe. Niho rero en fait Imana yatangura kundungikira abantu bambwira yuko Imana yantoranirije kuyikorera. Wa mbere yatangiye kubimbwira, yabimbwiye gutyo nyene avuga ati Imana yagutoranije kuzoba umupastori. N'ubundi wowe twahuraga mu nzira iminsi yose ngiye muri prière matinale, nawe nyene abimbwira gutyo. Bon, n'abandi benshi Imana yagiye impuza nabo bambwira iryo jambo bati wewe nk'umuntu atanzi atutigera donc tubonanye ubwa mbere, akambwira ati numva hari icyo Imana ngiye kukubwira, yagutoranirije kuzoyikorera, kuzoba uzofasha abandi muri ubwo buryo. Donc ni muri ubwo buryo fait nagiye répondre kuri ico kintu, ariko nta kintu kinini nabikoreye kuko ivyo nakoraga byari nk'ivyo nari nsanzwe nzi yuko ari ubuzima busanzwe umwana w'Imana wese akwiye kubamo. Yego. Twisunze ubwo buzima warubayemwo, ivungene warubayeho muri famille, mbega intambamye mwahuye nazo umaze gushika muri urwo rugendo gukorera Imana nizihe? Bon, d'abord hari ukungene abantu bafise ivyumviro muri iyi si. Nakuriye muri famille Kenya. Nakuriye muri famille Kenya, kandi uca wumva yuko famille Kenya iminsi yose baca bashaka yuko ukora ikintu kikwinjiriza amafaranga kugira ngo ntubandanye uri kubitika mu buzima, 2 ugire n'icyo contribute mu buzima. Bon, narakoraga ibintu bitandukanye, ariko ubuzima bwanje nagendaga ndabutumbereza
muri ico cyo gukorera Imana. Sinaforsaga ariko igihe cyose naronkaga akaryo ko kugira ico nkoze kubw'Imana mu buryo bwo kwigisha, mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, mu buryo bwo kuja kuinterpreta, nabikoraga gutyo atani kindi cyumviro kuko nuvaga yuko iki nico nahamagariwe. Rero ivyo bituma de fois famille itagutahura. Ntibagutahura ko bati kameme wari gukora ikintu kikwinjiriza amafaranga. Deux fois haro abo muri famille abatante abaonkle bavuga ati ngo abaporoti barabakorofye mu mutwe, gute wowe ushobora kugenda just ugakora atacu uri kurinjiza iki. Donc ivyo ni kimwe mu bibazo umuntu yagiye ahura navyo. Bon, ikindi mu bibazo umuntu kenshi ahura navyo cyane cyane uri kurakorera Imana ni equipement, kuba equipe, kuronka ibikoresho bikwiye kugira ngo ushobore gukorera Imana. En fait turi ama église menshi du réveil avuga ubutumwa abantu bagakizwa, abantu bagasenga, bakagira iki, ariko abantu ntibafata umwanya wo kwigishwa kugira ngo bareregwe mu ijambo, batahure iki ijambo rivuga muri contexte yaryo kandi mu mapoint yose agize ubuzima bw'abana b'Imana n'isi. Okay? Rero ico kintu ugasanga abantu barakora bavuga ibintu ubwabo batazi kandi na Bibiliya itemera. Donc ico rero kenshi cari kibazo kuko nari umuntu akunda kwiga, akunda gusoma, rero numvaga yuko nkeneye kwiga ariko nta buryo bwari buhari bwo kugira ngo nshobore kwiga. Bon, narashoboraga gusoma ibitabo, de fois ndonse akaryo ko kuja mu ma formation narajagamo, rimwe narigeze kuja mu ishuri rya Bibiliya mu Buganda. Malheureusement sinashoboye, ni ishuri ryari kumara imyaka 3, donc rimara imyaka 3 kwa, ariko nagiyeyo juste semestre imwe kuko ntaronse uburyo bwo kubandanya ndiha, ariko naragerageje gukora ama formation atandukanye nkiga. Donc rero ico ni kibazo kutaronka ibikwiriye, kubera iki kuko bisaba yuko kameme haba hari umuntu akurera ariko arakwigisha mu buryo bwo kugutegura, apana juste kwa kundi twigisha muri église. Yego, turagushimiye cyane ku mpanuro utanze, kuba ariko baradukurikirana, ku muntu wese yumva ashaka gukorera Imana ku buryo ubwo ari bwo bwose no mu buzima bwiwe uko biba ameze kose. Ndumva ko bararonka impanuro zitandukanye kugira ngo bashitse imihamagaro yabo n'amavision yabo. Mbega ni ryari umuntu aba mu buzima bunezereza Imana? Okay, bon, reka mvuge ako kantu mu buryo bubiri. Harimo ubuzima, harimo no kunezereza Imana. Umva hari ubuzima umuntu abamwo, ariko kandi ubwo buzima burashaka kuba bunezereza Imana, tukome bushaka kuba butanezereza Imana. Rero il faut mbere yuko niyumvira ubuzima bunezereza Imana, il faut yuko niyumvira ku buzima butanezereza Imana. Siko rero mbere yuko mvuga ku buzima bunezereza Imana, mvuge kuri iki kintu. Imana inezerezwa n'umuntu juste mu buryo buri busanzwe kuko yamuremye izi yuko ari caremwe kiri parfait, gitunganye, donc qui reflète ayo. Ariko kandi ikibazo caje kuba kiri mu itanguriro rya vyose, aho umuntu yashatse kubaho adakeneye Imana mu buzima bwiwe, akabaho yibaza yuko ashobora gukora ibintu nkuko avyumva, nkuko wabishaka, adakeneye kumva Imana. Icya kabiri, aho nyene mu itanguriro turabona ukunge n'umuntu yarondeye kubaho abeshejweho n'ubwenge bwiwe, kumenya iciza n'ikibi, mu buryo ashobora guhitamo gafata nina kora ibi Imana izompimbara. Okay? Cyangwa izompimbarirwa muri ubwo buryo. Rero ivyo vyagiye bituma umuntu yisanga ari incapable, cyangwa ntashoboye kubaho ubuzima buhimbara Imana, cyangwa ubw'Imana ishaka. Aussi longtemps umuntu yibaza yuko ashobora kubaho ubuzima adakeneye Imana, cyangwa yibaza yuko ashobora kubaho ubuzima wenyene mu nkomezi ziyo, cyangwa mu vyumviro vyo mu bwenge bwiwe, akora ivyo yibaza yuko ari vyo bihimbara Imana. Aho niho havuyemo ivyago vyose n'ibibi vyose biri mw'isi, umuntu kurondera kubaho adakeneye Imana mu buzima bwiwe. Rero ni ryari umuntu ashobora kubaho akeneye Imana mu buzima bwiwe? Icambere ni umuntu kudekuvra, kumenya Imana ishaka yuko abacu nico mvuze. Bon, mu buryo rusangi ivyo novuga vyose nohagarara kuri aya majambo munyemereye ndashobora kubisoma.
gato ukiri ngaho nyene wavuze ko mu kugira ngo umuntu abeho ubuzima buhimbara Imana nuko atangura d'abord kudekuvra ico Imana ishaka ko abaco mbega abimenya ryari abimenya gute en fait naho rero nshaka kuja mpagaze kuri iyi mirongo siko ni mu cete ca mbere Petero yanditse igice ca kabiri umurongo w'icenda ngeze ku murongo wa 12 ndayisomera hamwe iyi mirongo ariko ivyo nza kuvuga byose biza kuba bihagaze kuri iyi mirongo umurongo w'icenda bavuga ngo aha ni mu cete ca kabiri mu cete ca mbere igice ca kabiri umurongo w'icenda bavuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje kera nta bantu mwarimo ariko noneho muri abantu b'Imana kera ntimwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri birwanya ubugingo mugira ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa vyanyu vyiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye mu kwishura kuri ico kibazo ni ryari umuntu amenya ico Imana ishaka yuko abacu. Bon, d'abord, ico kintu ni revelation no guhishurirwa siko ariko guhishurirwa guhagaze mu kumenya Imana nico yakoze. Okay? Bitangurira he? Bitangura mu kumenya yuko Imana niyo yaturemye ariko kandi umuntu yahisemo kubaho adakeneye Imana. Hanyuma ibintu bishika hano biraparangana, birahagarara. Malgré ivyo umuntu akora vyose kugira ngo yumve yuko ahagijwe mu kurondera ubutunzi mu kurondera kuryoherwa le plaisir mu kurondera popularité pouvoir ivyo vyose umuntu ashika hano akumva yuko ntibihagije ubuzima bwiwe akarondera encore plus ibirenze ivyo yarafise ariko still umuntu akaguma afise iyo vide muri we. Rero igihe umuntu atanguye kumenya yuko ibi bintu ntibishobora guhaza ubuzima bwanje igishobora guhaza ubuzima bwanje ni wandemye aho rero umuntu atangura kwiyumvira ku wamuremye rero ntabwo ari jewe mbanza kumwiyumvirako nuko ari we yabanje kunyiyumvirako. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko tukira abanyavyaha Yesu Kristo yadupfiriye kugira ngo atwereke urukundo Imana idukunda. Na rero muri iri jambo nasomye hava ngo kera nta bantu mwarimo kera mwarabo gupfa rubi mwari mutandukanijwe n'Imana ariko ngo none mwagizwe ihanga ryera abantu Imana yitoranirije ubwoko bwera. Donc nshaka yuko ubona ico kintu gitangurana n'ici Imana yatugize cyo hanyuma ici Imana yatugize cyo yakitugize cyo ryari ni muri Yesu Kristo. Bibiri twereka uko ngene abantu bose barabo gupfa rubi ariko kandi Yesu Kristo yaje kugira ngo ashobore guhuza umuntu n'Imana areconcilier umuntu n'Imana. Rero ico Yesu yakoze igihe umuntu ahindukiriye Imana kizera Yesu Kristo kuko niwe agaragaza urukundo Imana idukunda ivyo bimuhesha kubabarirwa ivyaha 2 bikamuhesha kuba rero ico Imana yamugize cyo canke ishaka yuko abacu siko abantu Imana yitoranirije ubwoko bwera ihanga ryera siko abantu Imana yagize inyegu yayo. Bibiri ivuga vyinshi kuri ivyo ivuga ngo muba mukijijwe muba muvyawe n'Imana muba mucitse abene gihugu bo mwijuru. Ico rero nico Imana yatugize cyo muri Kristo Yesu. Aho rero niyo ntambuko ya mbere yo guhimbara Imana. Ntanguye kubico Imana ya rifise mu mutwe wayo yuko ncikacu yuko mbacu. Ego. Turagushimiye cyane ku nyishu nziza uduhaye. Mbega nigari naho umuntu aba mu buzima butanezereza Imana? Okay, mpagaze kuri ivyo nyene mvuze umuntu abaho ubuzima butanezereza Imana igihe cyose abayeho atari conscient atabayeho nkuko Imana yari ifise mu mugambi wayo yuko abaho. Munyemerere mvuge iki kintu kuko kenshi kiratugora. Hari abantu bibaza yuko kubaho ubuzima bunezereza Imana ari ugukora ivyo vyagizwe bivuga sinice sinibe sinsambane simbeshe biriya vyose abantu bakibaza yuko ari vyo bituma Imana ihimbara umuntu kuko ivyo bikorwa n'abantu benshi abanyangeso nziza barabikora ariko ikitangura guhimbara Imana
ni igihe umuntu atanguye kuba icyo Imana yamugize cyo. Bibiliya ivuga ngo igihe umunyabyaha umwe akijijwe, aho ni muri Luka igice cya 15 umurongo w'indwi n'uwa 10. Igihe umunyabyaha umwe gusa akijijwe, Imana iraryoherwa, mu ijuru abamarayika bararyoherwa. Donc umunezero w'Imana utangurira aho, guhimbara Imana bitangurira aho umuntu aza muri iyo migenderanire n'Imana, aho asubira muri ca kibanza Imana yari ifise mu mutima wayo ikimurema. Ego rero iyo umuntu rero atari muri ico kibanza, atarizera Yesu Kristo, reka ndakubwira ashaka akore vya bindi vyose vyagizwe bivuga abo umuntu mwiza, abantu bose bakomera amashi, ntabwo ahimbara Imana, kuko intango yo guhimbara Imana ihera ngaho. Ego, murakoze cyane kunyisha umuduhaye, mutubwiye yuko umuntu aba mu buzima buhimbara Imana mu gihe yemera icyo Imana ishaka ko abaco. Hanyuma ica kabiri muvuze ko umuntu aba mu buzima budahimbara Imana mu gihe atizera atizeye Yesu Kristo. Kutizera Yesu Kristo nivyo bidukura muri ya image y'Imana, nivyo bituma dutakaza réellement icyo Imana yari yatugeneye kubacu. Ego, abantu benshi barakunda kwihenda. Hari ikintu uravuze neza ko gushitsa ivyagezwe gusa, kudatukana, kutiba, kudasambana, ivyo bidakwiye kugira ngo ube mu buzima bunezereza Imana, vyitwe ko uri mu buzima bunezereza Imana utarizera Yesu Kristo. Mbega hari ijambo rivuga ngo ikiboshwe mu isi no mu ijuru kiba kiboshwe. Nk'umuntu aciye akubaza ati none abantu bakwapresya mu isi bavuga ko atabyaha ukora, udatukana, utabesha, udasambana, kandi ijambo rivuga ko ikitaboshwe mu isi, no kuvuga ivyo abantu bakubona ko ni sawa, mu ijuru naho byo ca bigenda gute? En fait iyo mvugo ukoresheje ni nka ya yindi abantu bavuga ngo la voix de la majorité c'est la voix de Dieu, ariko ico ni kinyoma. Reka nkwereke siko mu gihe c'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa, bari mu bugaragwa bariko baraja mu gihugu Imana yabasezeraniye, bageze ahantu la majorité baravuga ngo twitoranyirize uwundi mushefu, uwundi murongozi kugira ngo atuje imbere twisubire muri Egiputa. Ariko si bwo bwari ubugombe bw'Imana. Uriko urabibona? Tuje mu kandi karorero mu gihe ca Paul. Paul bamufata bamujana i Roma. Okay? Avuye Kaisariya bamujana i Roma mu bwato, bageze ahantu kubera ukunge n'ikirere cari kimeze, barakekeranya nimba boguma muri ako ka ile bari barimo canke yuko bubandanya bakashika mu yindi ile hari igisagara kinini. Rero abakora mu bwato n'abandi bose baravuga ngo reka tuje muri kariya ka ile. Paul aravuga ngo jewe numva yuko twoguma ngaha, kuko nitwava ngaha tugerageza kuja hariya turashaka kugira kaga mu nzira. La majorité bavuga ati tugende, umuntu umwe aravuga ngo ntitugende. Alors uwo muntu umwe amajwi aramunyoha, en fait bose bakurikira la majorité, ariko kutumvira wa muntu umwe avuga ikintu azi neza ko Imana yemeranya naco vyatumye bagira ingorane. Mu bafate sino bivuga vyose, ariko umusomye Actes des Apôtres cyangwa ivyakozwe n'intumwa igice ca 28 murabona ivyabaye. Rero c'est pas kubera yuko abantu bose bakwapresya bisobanuye yuko Imana ikwapresya, no. Ya, kandi reka nkwereke ikindi kintu. Kenshi abantu twapresya ikintu kijanye nuko tumeze. Nimba umunywi w'inzoga ukazumbwira yuko nawe uri umunywi w'inzoga, ca numva yuko wowe uri umujama wanje. Uje uvuga ati no, jewe sinywi inzoga, jewe ninywera ifanta canke n'amazi, afata uyu muntu ki ayifo yuko ndamwirinda. Uko urabibona? Donc nigeze kumva abantu, umuntu akavuga ati ngo ndashonje, ndafise ikibazo. Okay, ndagufasha iki? Ni ngurira ivyo kurya. Niko numva yuko wanyoye inzoga. Ngo nabagenzi bazimpaye. Kubera ko abagenzi baguha inzoga ntibakugaburire. Ni no, en fait bo baprefera kungurira inzoga ariko ntibangaburire. En fait ugaca ubona uko ngena abantu tumeze. Je préfère kuguha ivyo jewe mfata apana ibintu bigutunga. Rero n'abantu barashaka kukwapressya bakagukomera amashi kuko niko bameze. Ce n'est pas nécessairement yuko ari Imana ishaka yuko umuntu aba ameze. Yeah. Merci beaucoup. Mbega ni gari umuntu amenya yuko ari mu buzima bunezereza Imana?
okay, navuze intambuko ya mbere siko igihe umuntu yize Yesu Kristo ico ni cambere ni narwo rufatiro ni nayo platform ibindi byose vyubakirwa aho wamaze kwizera Yesu Kristo umenye yuko wewe tu fais la joie ugize umunezero waso wo mwijuru. Ariko rero muri ya passage nyene nasomye hari ibindi bintu bibiri no kongera ko byerekana igihe umuntu ahimbara Imana. Icambere avuga ngo mwashiriweho kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Iri jambo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye rivana donc ni mission yacu. Reka mbivuge muri ibi bintu bitatu. Icambere Yesu yavuze ngo igihe Imana yadukiza yiyunze natwe biciye muri Kristo Yesu. Siko aho ni muri 2 Corinthiens chapitre 5 umurongo wa 18 19. Siko mu murongo wa 20 hagacavuga ngo hanyuma Imana iduha ijambo ry'umwuzuzo rya reconciliation kugira ngo natwe tube abaja bahuza Imana bahuza abandi bantu n'Imana. Siko aho nivyo Yesu yavuze ati nimugende mu mahanga yose muhindura ivyaremwe byose kwa bigishwa banje mubwire ubutumwa bwiza. Donc mukora bibona iyo ni mission kugira ngo tugende tubwira abandi dushingire nta muri acte 1:8 avuga ngo muzoba ivyabona vyanje byo kunshingira intaye. Donc iyo ni cambere kikwereka yuko uri urahimbara Imana uri muri ubwo buzima igihe ubuzima bwawe buriko burahaisha Imana icubahiro buriko burareconcilia Imana n'abandi bantu buriko burareka abandi bantu aho bakirizwa. Ica kabiri ni igihe ndiko ndakoresha ingabire yanje nk'igihe nzi yuko iki ni ikintu Imana yatungishije ubuzima bwanje kwigisha gufasha abantu gusengera abantu kuba exhorta. Iyo ndiko ndabikora bikagira ico bifashije ubuzima bw'abandi ndiko ndahimbara Imana aho ndiko ndakoresha don ingabire zanje. Ariko kandi no gukoresha amatalent ubundi buhinga Imana yaduhaye mu buryo buri naturel. Siko ivyo bivana n'ibintu swat biri ine canke bikavana n'ibintu twize mu buryo butandukanye. Ivyo rero iyo ndiko ndabikoresha swat nkawe uri mu presentatrice siko iyo uri kurakora akazi kawe neza kandi abantu bari gukurikirana bakumva yuko ibintu ibibazo uri kurabaza uburyo uri kura intervenir uburyo umuntu muri ko muraganira nawe uri kura m'orienta kuri ya nyishu nyene abantu bakeneye mu buzima bwabo. Ivyo bwavyo birahesha Imana icubahiro uri kurakoresha ico kintu Imana yashize mu buzima bwawe. Nkuko ubundi wese umushoferi ariko aragendesha imodoka iyo ariko arakora neza akagendesha neza imodoka yiwe akubahiriza. Donc ivyo vyose ni ibihesha Imana icubahiro. Okay, ico ni ca kabiri. Donc icubakiye kuri ca kindi ca mbere ciki cuko umuntu aba akwiye kubanza kwizera Yesu Kristo. Hanyuma ikindi ca gatatu ni mu ngeso zacu. Muri rya jambo nyene yavuze ngo mumenye yuko muri abanyamahanga siko mubeho nk'abanyamahanga mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo mufise muri mwebwe. Ubwo bugingo ni bwa bundi twahawe n'Imana igihe twizera Yesu Kristo. Hanyuma akavuga ngo mu ngeso zanyu uburyo mubayeho uburyo mwifata uburyo muganira n'abantu uburyo muheyajisa igihe abantu bari nico bakoze kumbure kibababaza igihe ibintu biriko biragenda neza igihe mwatunze muvyifatamwo gute igihe mukenye muvyifatamwo gute igihe umuntu yagukoreye nabi uvyifatamwo gute mbega umubikiri inzigo urwanko iki ivyo vyose uburyo muvyifatamwo nk'abana b'Imana mukamenya yuko iyo umuntu yangiriye nabi egome naho bibabaza ariko ndashobora kumubabarira. Iyo umuntu yandenganije egome natakaje ariko ndashobora kurekura kubera yuko ikigize ubuzima bwanje ni Imana ntabwo ari ibintu bifatika. Mu ngeso zanje niba ari ibintu binkwega nzi neza yuko binyuranye n'Imana ivuga yuko gikwiye gukogwa hanyuma nkacirinda. Ivyo rero rahimbara Imana ko muri irya jambo twasomye avuga ngo naba bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi igihe bazoraba ubuzima bwanyu mubayemo hari igihe bazogenderwa n'Imana bashima Imana ku bwanyu. Alors ubwo buzima nibwo bunyereka neza yuko ndiko ndahimbara Imana. Wumve neza ikintu nsurinyako gukoresha ingabire zanje gukoresha ayo matala naturel gukora ivyo vyose vyiza vy'ingeso nziza sivyo bimpa kuba mu kibanza gihimbara Imana. Nkwiye kuba ndi mu kibanza gihimbara Imana kuba naravyawe n'Imana kuba narize Yesu Kristo kuba narasubiye muri kakaranga Imana yampaye muri Yesu Kristo. Hanyuma ivyo rero ndabibamwo nk'umuntu afise ubugingo buva ku Mana apana nk'umuntu ariko arakora. Urabona hari igihe amategeko adukoresha ibintu
kubana ifo yuko ndabikora kugira ngo mpimbare Imana kuko ntayihimbaye Imana iraza kushavura iraza kumpana iraza kunyimibi nkabikoreshwa n'ivyo oya mbikoreshwa kuko nibwo bugingo bwanje nige rero vyananiye sinchika intege aho kungaruka kumava ati jewe vyananiye ariko kubu buzima ari wowe bumpa ndagusavye kugira ngo nsubizemo inkomezi eje iki kintu canesheje ntikize gisubire kunesha yego. Merci beaucoup. En résumé, mutubwiye ko kwizera Yesu Kristo kugikoresha ingabire zacu n'impano zacu kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo hamwe no kugira ingeso nziza aho tubaye mu mahanga ari byo bintu bituma tunezereza Imana. Yego cyane. Turagushimiye cyane Pasteur, mbega ikintu Imana isaba umuntu ni giki? Okay. Mvuge navyo nyene muri uburyo bubiri. Umuntu wese icambere nago rufatiro navuze subiramwo Imana yifuza yuko abantu bizera Yesu Kristo. Iki nico cifuzo c'Imana ku bantu bose yuko abantu bizera Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko ni muri Yesu Kristo duhuzwa n'Imana. Ni muri Yesu Kristo turonkera mu bugingo uva ku Mana. Mu Baroma 6:23 bavuga ngo ingero y'icaha n'urupfu. Ivyo rero ni kubwa abantu bose. Ariko ingabire y'Imana ni ingabire Imana itanze ihaye abantu. Iyo ngabire ntuyikorera. Iyo ngabire urayihabwa ukayakira ubishaka utabishaka ukayireka. Ariko muri iyo ngabire harimo ubugingo budashira. Atahandi bonekera atari muri Kristo Yesu. Aho rero niho umuntu wese ahamagariwe. Nigo rufatiro nigo rufunguzo niwo muryango niho umuryango kingurika kugira ngo umuntu rero abeho ubuzima buhimbara Imana. Kuca kabiri ahamvuga rero kubamaze kwizera Yesu Kristo. Kuri twege twamaze kwizera Yesu Kristo tumenye yuko ubuzima twakiriye bw'Imana n'ubuzima busagutse. Yesu yavuze ati naje kugira ngo baronke ubugingo aho kandi baburonke busagutse. Ubwo bugingo rero busagutse niki? Nugo butunzi bw'Imana muri twebwe, izo ngabire za mpemu yera, ubwo bwenge bw'Imana, ariko kandi nako karanga ka Kristo, izo ngeso za Kristo biri muri twebwe, si ibintu ndondera hanze. Ilfo yuko ico ndico ndakireka kikagaragarira abantu bose. Mu vyo nkora nkakora mu Bifilipi igice ca 2 umurongo wa 12 avuga ngo live out. Mu Congereza akoresheje ijambo live out. Mu Kirundi avuga ngo ni mushitse agakiza mwayo, ariko mu Congereza akoresheje ijambo live out bisobanura mubeho ubwo buzima buri muri mwebwe canke ako gakiza mwakiriye. Rero iyo ndiko ndakoresha ingabire zanje, iyo ndiko ndabaho ubuzima mu ngeso nziza ziva ku Mana, ni kaga kiza kari muri jewe kariko karagaragara. Ntabwo ari ikintu nkora kuko nshaka gukizwa. No, nico rero ubwo buzima muri je iyo ndiko ndaburekura rero bugatemba uvasike Imana mbanzi yuko iri kurahimbarwa. Na umunezero w'igiti cy'umwembe ni uwuhe? Nuko abantu baza kuri uwo mwembe bakaronka ico bafungura. Nuko abantu baza kuri ico giti cy'umwembe igihe cy'uruzuba bakugama. Uwo ni umunezero. Rero umunezero w'Imana ni igihe ico turico kigaragara hanze mu ngeso zacu, kikagaragara hanze mu gukoresha rero izo ngabire ubwo butunzi bwose Imana yashize mu buzima bwacu. Yego. Turashimiye cyane ku nyishungiza muduhaye no kuri muri clair et précis. Shaka tubasabire mugire akajambo mushikirije canke impanuro ku bantu bari kubarabaho ubuzima buhimbara Imana hamwe n'abatarashika kuri yo degré yo kubaho ubuzima buhimbara Imana. Buri muntu wese mugire ico mushikirije. Kuri wewe uri kurahimbara Imana, en fait reka mbivuge ndabaraba neza mu maso. Kuri mwebwe muri ko murabaho ubwo buzima buhimbara Imana, ubwo buzima buhimbara Imana, ubwo buzima buhagaze kuco mwagizwe cyo muri Kristo Yesu. Nshaka ndabahimirize kubandanya ariko mwirinde iki kintu. Kuko igihe cyose turiko turakora ivyo Imana igomba, tendance ihari nuko abantu babikoreshwa nuko Imana icibahemba. Nakoze ivyo Imana ishaka, rero nanje Imana ikwiye gucimpa ivyo shaka. Uwo si umutima nyawo. Umutima nyawo nuko ukora ivyo Imana ishaka kuko nibwo buzima wahawe. Alors uri kubwo buzima butembe shishikara. Hanyuma ivyo bindi Yesu yavuze ngo ni nyongera. Kuko Imana irazi yuko mu bikenye mutarana bisaba. Shishikara. Koresha ingabire zawe Imana yaguhaye. Baho iyo ngeso nziza nkuko
mpemu yera yazishize mu buzima bwawe, ubuzima bwawe buzoba umugisha ku buzima bw'abandi, kandi uwo ni umunezero wa so Imana yo mu ijuru. Icya kabiri, kuri wewe utari kurabaho ubuzima buhimbara Imana, naho nyene muri kategori zibiri. Hari abatari ko barabaho ubuzima buhimbara Imana mu barize Yesu Kristo, ariko batari ko barareka ingabire zabo ziba umugisha ku bandi, canke ingeso zabo zigaragaza umuco w'Imana mu buzima bwabo. Reka ndakubwira yuko hariho consequences z'ubuzima ubayeho uno munsi. Urashobora kuzohura n'ikibazo ejo naho witwa yuko uri umwana w'Imana. Niyo mpamvu wasubira kuri so kugira ngo agufashe kureka ubwo buzima buri muri wewe butembe. Ariko kandi abakabiri batari ko barabaho ubuzima buhimbara Imana bihagaze kuri kamere yabo, nature yabo, kubera yuko batarizera Yesu Kristo. Ntibikunda yuko bahimbara Imana. Reka ndakubwire yuko naho wokora ivyo vyagezwe bivuga ntushobora guhimbara Imana, kuko igihimbara Imana cyose gihera mu kwizera Yesu Kristo. Niho honyine bihera. Ni wizera Yesu Kristo, reka ndakubwire yuko ubuzima bwa Kristo buzoza muri wewe, hanyuma ubwo buzima buzotemba, uzobona ukungene ubuzima bwawe butangiye kuba umugisha ku buzima bw'abandi, n'ukungene so wo mu ijuru azonezererwa ubuzima bwawe. Umwami Yesu abahezagire. Turashimiye cyane bakunzi bacu, turashimiye Pasteur Christian, Imana iguhezagire cyane. Ego murakoze cyane namwe kubwiteka mwadutuye kwa ngo tubane namwe. Murakoze cyane natwe kutwitaba. Hama turashimiye cyane abakunzi bacu, mubandanye mudukurikirana ibiganiro byacu, mutibagira kugira subscribe, mutibagira kugira share, mutibagira kugira like kuri chaîne yacu, kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira neza atangorane. Turabakunda cyane. Shalom shalom.